Banywanyi ba Hejuru TV turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze aho muherereye hose. Uyu ni umwanya w'ibindi twabateguriye, turi kuwa Mungu ku itariki ya 17 kwezi kwa 11 2024. Tugiye kwinjira muri politike y'u Burundi, ntuze gucikwa. Reka imbere yuko dutangura iyi nkuru twabateguriye nk'uko mwabibonye kuri titre iranga iki kiganiro, reka tubaramutse kandi tubaha ikaze mwe mudahwema kudukurikira muri imbere mu Burundi, mu ntara no mu bisagara, bari mu bice bitandukanye bihana imbibe n'u Burundi, abari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabakengurukiye cyane kandi turabahaye ikaze. Kuwa 13 Rusama 2015 hari ibinyoma bine bihambaye cyane ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bukwiragiza iyo hageze igenekezo rya 13 Rusama. Ivyo binyoma rero bikaba bifise intumbero yo kwiyeza no gucanishamwo abarundi. Ese ivyo binyoma uko ari bine vyoba ari ibihe? Ntuze gucikwa mu kanya gato nido. Banza ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kuri iyi mbonesha kure. Ni Hejuru TV. Kaze nido. Ikinyoma ca mbere kivuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi kwa 13 Rusama 2015 ari babandi bari bagombye gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndadaye mu 1993. Ico ni ikinyoma cambaye ubusa. Babandi ni imvugo ifobetsemo ibintu byinshi mu mitima y'abarundi, harimwo n'imvugo inyegejemwo ivy'amoko. Abafashe umugambi wo guhagarika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ni abasirikare bava mu moko yose, barimwo abahoze mu gisirikare ca kera ubwo n'aba ex-FAB n'abahoze mu mirwi yafashe ibirwanisha inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye. Umukuru wabo ni General Major Godefroid Niyombare yahoze arwana mu muhari HARABAVYE. Mu nyuma rero yahavuye ashingwa na Petero Nkurunziza amabanga ahambaye yo kurongora ibiro bikuru vya gisirikare. Ni mu myaka 7 amugira n'umuhanuzi udasanzwe wiwe, amurugika guserukira Burundi muri Kenya. Mu nyuma amushinga kurongora ibiro bikuru vy'igendereza. Uretse General Godefroid Niyombare, umuntu yokwibutsa kandi n'izindi ntwagazangabo 13 zifise ipeta rya General zahoze muri HARABAVYE zandikiye Petero Nkurunziza muri Munyonyo 2014 ziyamiriza amabi y'intwaro yiwe. Petero Nkurunziza kugira azihoyahoye yabanje kubagoza General Adolphe Nshimirimana na General Ngivyo Bunyoni, acatangura gushinga amabanga akomeye no gutera ubwoba bamwe mu banditse urwo rwandiko, gutyo aba arabacanishijemwo. Ku itariki ya 13 Rusama 2015 icegera ca General Niyombare mu gutembagaza ubutegetsi yari General Major Cyril Ndayirukiye yahoze mu gisirikare ca kera, nabo nyene akaba yarajejwe igihugu amabanga akomeye cane, arimo kuba umushikiranganji kwivuna abanzi. Uravye nk'abasirikare bafite ipeti rya General bagiye mu bikorwa cyo gutembagaza ubutegetsi ku 13 Rusama 2015, benshi nabahoze bagwana muri HARABAVYE, haba bafunzwe no mu bahunze igihugu. Kuvuga ngo ni babandi birumvikana ko ari ugushikuza kugira bavyure agatima k'amacakubiri. Abiyamirije ikiringo ca gatatu ni abahutu n'abatutsi n'abatwa. Abashatse guheruka ubutegetsi n'abasirikare barimwo bose, abahagaritse coup d'etat n'abasirikare bari barimwo bose. Ikinyoma gikomeye ca kabiri kivuga ngo abanyagihugu barirutse kubashatse gutembagaza ubutegetsi n'ibirenge birasha. Ivyo abantu babonye kuwa 13 Rusama 2015 bamaze gutangaza ko ubutegetsi busenyutse. Abanyagihugu b'amoko bose bihaye amabarabara himbaza, n'ababa mu makarisiye atitavye cane imyerekano nka Kamenge. Umunsi basidukanye niyo nka biruka mu gisagara hagati. Abanyagatumba rero ntibatanzwe kuva Gatumba n'amaguru baza kwigina mu gisagara ca Bujumbura. Abantu benshi mu gihugu baraye baranywa inzoga biruhutsa. Mu gihugu cose nta na hamwe havuzwe imyerekano yo kwiyamiriza General Godefroid Niyombare.
Icatumye rero abashatse gutembagaza ubutegetsi bananirwa ntabwo ari abanyagihugu babirutse ko, ahubwo ahanini ni ugucanamwo kw'abasirikare boba barageze kutumvikana neza uwurongora igihugu. Mu mburano ziwe ni kenshi General Cyprien Ndayirukiye yasavye ko bozana General Prime Niyongabo na General Ponsier Gacibwenge. Yaremeje ko umugambi bari bawupangiye hamwe ico kwiruka kose ico na gato, ahubwo abasirikare baracanyemwo. Mu 1993 abanyagihugu bariyamirije itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Ndadaye. Muri 2015 nta munyagihugu yahagurutse kuvyiyamiriza. Nkurunziza si Ndadaye ntaho bahuriye, kuko umwe yavuga agateka kazina muntu, uwundi agenzwa n'iterabwoba kandi ntiyerekwa umwidegemvyo w'abanyagihugu. Iterabwoba n'agatotezo bigirirwa abanyagihugu birerekana neza ko Nkurunziza azi ko atarashigikiwe n'abanyagihugu, arekuye abarundi rero bakidegemvya. Bukeye yoba yari kubasanga kandi mw'ibarabara basaba ko afatwa akishura amaraso y'inzirakarengane yasheshe. Yarabizi, niyo mpamvu rero atemerera abandi kwiyamamaza gukomeza imigambwe, kandi atemera ko habaho amashirahamwe yigenga n'ibimenyesha amakuru vyigenga. Iyaba Nkurunziza yari azi neza ko ashigikiwe n'aba yaraturubika abarundi, inzego ziwe ntiziba zari zijejwe kunyuruza, kugandagura, kwica urubozo, guterwa ubwoba gusa. Ntaba yarabujije amaradiyo yigenga gukorera icesi Burundi. Inyota y'impinduka rero yari mu barundi, yari yibonekeza kandi yarayizi. Ikinyoma gihambaye kigira gatatu ni ico gufatanya imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza n'ivyo gutembagaza ubutegetsi. Imyerekano rero yakozwe n'abanyagihugu b'abasivile b'amoko yose, bo mu mpande zose za politike, bo mu madini yose. Abanyagihugu rero biyamirije inyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha yo kunywanisha abarundi. Bagera mu myerekano nta musi n'umwe bigeze basaba abasirikare ngo batembagaze ubutegetsi, ahubwo basaba Petero Nkurunziza guhagarika ivyo kwitoza ku gahotoro, umugambwe wiwe ugatora uwundi azokwitoza mu kibanza c'umukuru, amatora rero akagenda neza, maze uwutsinze akarongora igihugu. Abagiye mu myerekano ntibigeze banka amatora ya 2015, ahubwo basaba ko agenda neza, demokarasi igakomera mu Burundi. Bashatse gutembagaza ubutegetsi nabo n'abasirikare baje bavuga ko bashaka gutabara abanyagihugu mu guhagarika ingene abapolisi ariko barasesa amaraso y'abarundi, ariko bakora imyerekano uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro ryabo. Batembagaje ubutegetsi ntibigeze bavuga ko babisabwe n'abari mu myerekano. Igihe rero baja ku maradiyo atandukanye ntibigeze bavuga ko inama n'imigambi yabo babikoranye n'abanyagihugu b'abasivile. Gufatanya iyo mirwi ibiri ni ikinyoma cambaye ubusa kijanye no gushaka kwiyoza kwa Petero Nkurunziza ku mabi adasanzwe yakoreye abarundi n'amahano yazaniye igihugu. Abanyagihugu bumvise intwaro yariko irabica ihagaritswe bariruhukije, ariko ivyo ntaho bihuriye no gutembagaza ubutegetsi. Ikinyoma gihambaye kigira kane ni ico kurondera kwambika ubwoko ibijanye vyose no kwanka ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Umuntu wa mbere yandikiye Petero Nkurunziza yiyamiriza umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro ni Leonidas Hatungimana, yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Abo batabizi, Leonidas Hatungimana aba yari asangiye ubwoko na Petero Nkurunziza, kandi ni imwe mu ntwazagabo zari zikomeye mu rugamba rwa FDD. Mu nyuma y'inama nshingamateka irongowe na Piyo Ntavyo hanyuma yaranze gutora ibwirizwa shingiro rishasha ryatuma Nkurunziza ashobora kwitoza. Abatabizi, Piyo Ntavyo hanyuma yari mu rwego rw'inararibonye rwa HARABAVYE canke Conseil des Sages, kandi asangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Mu nyuma abasirikari bakuru 13 bafise ipeti rya generale bahoze barwana muri HARABAVYE barandikiye Petero Nkurunziza biyamiriza ikiringo ca gatatu, bose kandi basangiye ubwoko na Nkurunziza. Inyuma yaho muri Nzero 2015 amashirahamwe yigenga yarandikiye Petero Nkurunziza bimenyesha ko niyaramuka yitoje bazoca bahamagara abanyagihugu mu myerekano. Inyuma gato umukuru w'igeneraza General Niyombare yarandikiye Petero Nkurunziza amwereka ko kwitoza ubwa gatatu bizokwegera amahano igihugu. Nkurunziza rero yahisemo guca abogoza General Niyombare. General Godefroid Niyombare akaba yarasangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Inyuma yaho abategetsi batari bake muri HARABAVYE barandikiye n'umukuru w'igihugu bamusaba ku neza y'igihugu ko atokwitoza ubwa gatatu. Benshi rero baciye babogozwa mu rubanga yabo, bo bitwa uyu munsi abafonderi.
benshi muri bo rero bakaba bari basangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Inyuma imigambwe rero ihurikiye muri muvuma Arusha barahamagaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu cya Nkurunziza. Indongozi za muvuma Arusha zarimwo Leonce Ngendakumana yahoze ari umunyamabanga mukuru wa FRODEBU mu gihe ca Perezida Melchior Ndadaye, yanarongoye inama nshingamateka. Yohani Minani yahoze ari muri leta ya Melchior Ndadaye, yanarongoye inama nshingamateka. Chavino mu rw'inzego abarongoye mu rugwi w'abafronderi n'abandi, abo bose rero barimo Abahutu n'Abatutsi. Mu nyuma rero niho imyiyerekano nyezina yatangura ku wa 26 Ndamukiza 2015. Twakwibagira ko imyiyerekano isomorokejwe n'uko Petero Nkurunziza yari yaraye Murantunge ko Petero Nkurunziza yari yaraye atangaje ko zo kwitoza akarenga ku mpanuro zose yahawe n'abarundi n'amakungu. Mu nama y'inararibonye za HARABAVYE mu ndongozi zikomeye z'igihugu bariyamirije iyo ntumbero yo guta igihugu mu kaga. Twakwibutsa bamwe muri izo ndongozi ziyamirije umugambi ugayitse wa Nkurunziza, ubone nka Gervais Rufyikiri, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Iyo navyo hanyuma umukuru w'inama nshingamateka Mohamed Rukara, umuhuza w'abarundi na Jeremy Ngendakumana yahoze arongoye CNDD-FDD. Benshi muri abo rero bakaba bari basangiye ubwoko na Nkurunziza. Imyiyerekano rero yarabaye icese mu mihingo myinshi y'igihugu ku buryo ubutegetsi bwa Nkurunziza bwahavuye bwugara amaradiyo bumaze kubona ko igihugu cose kigira cinjira mu myiyerekano. Umunsi rero bakaba babesha ngo yiyamirijwe n'amakaritsiye ane yo mu gisagara ca Bujumbura, Bakanuma, Buterere, Kinama, Kanyosha, Bwiza na Buyenzi, kandi aho hose hanapfiriye n'abantu. Makomine ya Bujumbura, Rurare, Birirwa baranyuruza bari barongoye imyiyerekano, ariko rero ntibigera bavuga ko habayeho imyiyerekano. Ikete ryo gutanga imihoho Gervais Rufyikiri yamenyesheje ko imyiyerekano yabaye mu makomine arenga 60 naho itakomeye hose co kimwe. Ikibazo cyo kubaza Nkurunziza ni kimwe: mbega niwe wenyene yari ashobora kwitora muri CNDD-FDD? Ariste Ndayishimiye yari muri 2015 naho igihugu cinjira mu mahano no kubera ko yataretse Evariste Ndayishimiye canke izindi ndyamunyo za CNDD-FDD ngo zitoze. Abo basangiye ubwoko bari benshi, abarwanye kumbure bakanamurusha ni benshi. Niki cari gutuma ata wundi yo kwitoza maze demokarasi kabandanya mwituze no gufatane bw'abarundi. Yamavuga ngo ingorane zatewe n'abakoroni. Ese yovuga umukoroni yamutumye kwitoza ubwa gatatu aho nyene ibwirizwa aho nyoye ibwirizwa shingiro, komba ngo ibwirizwa ryamurekura kwitoza ni iki cari camutumye kurondera kurihindura? Mbega aho aguma abeshera abo yita babandi yoba arusha Gervais Rufyikiri, Pio ntavyo hanyuma Leonidas Atungimana, Onesime Nduwimana, Lieutenant General Guillaume Nabindika, General Major Godefroid Niyombare, General Major Jeremy Nibaranyibagira, General Major Juvenal Ryongeko Batazira Kiroho, General Prime Ngowe n'ubusa, General Rodrigue Bunyoni murumuna Alain Guillaume Bunyoni, General Zeno Ndaboneze, General Leonard Ngendakumana n'abandi batari bake bahoze basangira urugamba muri CNDD-FDD bahagurutse bakemeriza icese ikiringo nsesa amaraso kiretse kwikunda. Hari ikindi catumye Nkurunziza ahitamwo kumira ku butegetsi abanje gusesa amaraso y'abarundi. Inyuma y'ibinyoma vyose vy'ubutegetsi, foto ya Godefroid Niyombare n'Asirenda Ndayibwiye zizama zibutsa ko abantu bose barekeye iryane za kera mu kwiyamiriza ikiringo nsesa amaraso ca Nkurunziza. Ikibarongo kaba gifise imisi ariko kirasendwa. Niko rero duhereje kuri iyo nkuru ya mbere twari twabateguriye. Abana n'ibinyoma bine izina bivugwa ku itariki ya 13 Rusama 2015. Yandi makuru ikinyamakuru SOS Media Burundi uyu wa Mungu kiramutse kivuga ku nkuru ivugwa Makamba na Rutana, ubucererwa guteye amakenga mu itangwa ry'ifumbire ririko rirazamura agashavu kuri benshi. Ariko kandi ubanza abanyagihugu bategetse kwakira urumuri rw'amahoro, amashure n'amazu y'idandarizo birugarwa. Ubudandaji, amashure, intwaro, abanyagihugu bose bategetswe kuja kwakira urumuri rw'amahoro ku wa kabiri muri komine Bubanza mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Urwo rugendo rw'amahoro rwatangujwe n'umukuru w'igihugu
cyo Burundi Varisito Ndayishimiye igenekezo rya 9 Munyonyo rukaba rwaruzomara iminsi 22 ruzunguruka igihugu cy'u Burundi ku nshuro yarwo 18 urwo rumuri amaro rero rurahungabanya ibikorwa byose aho ruciye. Ubuzima bwarahagaze by'ukuri muri komine ya Bubanza ku igenekezo rya 12 Munyonyo ihurumuri rw'amahoro yo bwarengana kuja ku rusangana ryari itegeko nk'uko ikinyamakuru SOS Media Burundi cabibwiwe. Indongozi mu ntwaro zari zararitse imbonerakure abanywanyi bo muhari urwariko rwa HARABAVYE muganga uri ku butegetsi kugira ngo umuntu wese aje muri ico gikorwa aba mu gace ka Mitakataka nibo bababaye cyane. Umwe mu bantu rero baba mu Mitakataka agaragaza umubabaro agira ati inzira yose zari zicungerewe n'imbonerakure ariko kandi kugira ngo zibuze abarimyi kuja mu bikorwa byo mu mirima. Kabandanya ati abantu rero babenze ko barazwe n'amasuka yabo arabiko bategeka kuja kwakira umuriro w'amahoro. Inyuma yaho abanyagihugu rero bamaze kuja muri ico gikorwa ku nguvu bakaba bavuga ko ata n'umwe yashobora kuva aho hantu gushika ibirori biheze. Nta n'umwe rero ngo yava aho hantu imbere y'uko umurwi w'intwara rumuri ugenda ntihagire ngo ngaha. Iryo tegeko rero ryatanzwe n'umukuru w'imbonerakure ku Mitakataka. Hari rero umuruho w'abanyeshuri kuko ishuri ryisumbuye rya Bubanza iry'ubuhinga ryarugaye abanyeshuri bategekwa kugenda ibirometero 16 kugira ngo baje kwifatanya n'abanyagihugu bo mu gace ka Mitakataka. Umunyamakuru wa SOS Media Burundi yagize ati baranakoreshejwe kandi mu bikorwa byo gushira urucekeri rw'amabuye biro vy'umukuru w'umutumba no ku ngoro y'umugambwe HARABAVYE muri ako gace. Abanyeshuri bo ku mugwa mukuru w'intara rero bahahuriye n'abanyeshuri bose muri ako karere. Aho hantu amashuri yose yo muri Mitakataka yari yugawe. Uko n'abadandaza babivuga isoko rya Mitakataka n'amazu y'idandarizo byose byaciye vyugarwa ku nguvu. Tubaho ngo umunsi ku wundi iyo dutakaje umunsi w'akazi ntidufungura. Ni kumwe mu banyagihugu bo muri zone Mitakataka yidoga avuga ko imbonerakure zatse ko bashika mu mirima yiwe. Kibonekazo z'abantu bake cane mu bari muri ivyo bikorwa bo bari baryohewe n'akamo bariko barategwa bari ku murongo bavuga ngo tonda ibikorwa ni ku murongo. Nasoma rero nta kindi baraba atari urubeya rw'urumuri rukahangana rutazima. Ni kuki ngira umuriro w'amahoro ruciye iwacu indongozi mu ntwaro no mu muganga HARABAVYE zitera igitsure. Ni kumwe rero mu batanga bo ku Mitakataka yibaza iyo Perezida Neva yitwararika umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we yatanguje inshuro 18 urumuri rw'amahoro yamaze kwibona mu mwaka wa 2025 mwaka w'amatora. Ubu rero ngo hazoba amatora ndabasavye gutora indongozi zifise imigambi ishobora guterera mu iterambere. Ni ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije we yemanga ko twekeranya kishirwa mu ngiro ry'imbona kazoza ya 2040 gushika 2060 mu gihe igihugu gifise indongozi zimurikira izindi mu iterambere bw'ibiro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Imbona kazoza ya 2040 gushika 2060 mu Burundi yavuze ingorane z'ibitoro zigomba zimara hafi amezi 47. Abarimyi rero babuze ifumbire n'imbuto igihugu faranga yacu aguma atakaza agaciro aho kandi n'abanyagihugu bibagora kuronka ibinyobwa bya Burundi. Imbona kazoza ikaba igomba guhindura ubukungu mu gihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema kudukurikira mu biganiro n'amakuru tubagezaho. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri uyu wa Mungu cyo kwigenekereza rya 17 Munyonyo 2024. Imana ibahezagire.